izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu, nitugire Kristu. Dusabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo cy'ibyakozwe n'abatumwa ku kigabane cya 27 kuva ku karongo ka mbere kugeza ku karongo k'umunani. Ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo Paulo bamushira mu bwato buja i Roma. Bamaze gushinga ingingo yuko Paulo n'izindi mbohe bajanwa mu Butaliyano, babashikiriza umukuru w'umugwi w'abasirikari 100 yitwa Yuliano wo mu ngabo za Augusto. Tuja mu bwato bwogororera ku kivuko citwa Adramutinos, babanza gukikuza Aziya, aho hose tukaba turi kumwe na Aristariko umunyamasedoniya w'Itesalonika. Bukeye rero dushika Isidoni. Yuliano rero agirira ubuntu Paulo, aramwemerera kuja kuramutsa abagenzi kugira ngo banamufate neza. Ariko twarahavuye duca iruhande y'izinga ry'ubushipuri kuko umuyaga wari utugeramiye. Duca ku kiyaga gikora ku Busirisiya n'Ubupafiriya, twambukira Imira mu Burisiya. Umukuru w'umugwi w'abasirikari 100 ahasanga ubwato buvuye i Alessandria urora mu Butaliyano, aca atwimuriramwo. Tumara imisi itari mike turi mu kiyaga, duca dushika Ikinido. Twarifyuye naho umuyaga wari utugeramiye, turabandanya mu mbavu z'Ikereti amaja Isalmone. Turaharenganye bitugoye, duserukira ahantu hitwa Ibivuko Nyabyo hafi y'igisagara Lasaya. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni jambo ry'Imana, dushimiye Imana. Aleluya, amen. Bana b'Imana, turabandanya kuzirikana mu gitabo cy'ibyakozwe n'abatumwa, cyane cyane ku nkuru ya Paulo, ku ngene Paulo yagiye akora ubutumwa. Twibukanije twari ku kigabane cya 26 twagiye tuzirikana ukuntu Paulo yapfunzwe, ukuntu yagiye yiburanira imbere ya Agripa, ukuntu byageze aho baranavugana na Festus na Agripa ati uyu muntu yaba atamaze gushinga urubanza ntiyarakwiye kuguma apfunzwe, twari kumurekura kuko ntakwiye no gupfa, ntakwiye no gupfungwa. Rero ubwo niho tubandanya rero tubona ngo Paulo bamushira mu bwato buja i Roma. Ubwo Paulo bamushira mu bwato kugira aje bamujana i Roma. Ikigabane cya 27 akarongo ka mbere karavuga ngo bamaze gushinga ingingo yuko Paulo n'izindi mbohe bajanwa mu Butaliyano, babashikiriza umukuru w'umugwi w'abasirikari 100. Ubwo igihe Paulo yari kariburanira, igihe umwami Agripa yavuga ati Paulo we wasaze, none ubwenge bwawe bwishi bwagucanganije, urasaze. Paulo akisigura. Rero nyuma baca barapanga ko Paulo n'izindi mbohe babajana mu bwato, bakabajana i Roma canke se bakabajana mu Butaliyano, babahereza umukuru afise abantu 100 b'abasirikare ategeka, abereye umutegetsi canke abereye umugenerali gutyo.
yitwa Yuriyano wo mu ngabo za Augusto. Baranatubwira izina ryiwe ko yitwa Yuriyano, noneho ngo mu ngabo za Augusto, ubwo Augusto niwe yari general akomeye. Kabiri haravuga ngo tuja mu bwato bwogororera ku kivuko citwa Adramutinos. Ni ukuvuga baragiye mu bwato, ariko ubu bwato bwatakururira canke bwahagarara kuri iki kiyaga cyitwa Adramutinos. Ni ubwo bwato bwagomba kubageza, buriye bwagomba kubageza, babanza gukikuza Aziya, aho hose tukaba turi kumwe na Aristoriko umunyamasedoniya w'Itesalonika. Baravuga ko ubwo bwato bwarabazungurukanye baca Aziya, barazungurutse, ariko baratubwira abo bari kumwe Aristoriko, banatubwira yuko yari umunyamasedoniya w'Itesalonika. No kuvuga ubu baramusigura. Gatatu aravuga ngo bukeye rero dushika Istoni, Yuriyano rero agirira ubuntu Pawulo, aramwemerera kuja kuramutsa abagenzi kugira ngo banamufate neza. Haleluya, amen. Nkunze rero aha hantu uku kuntu yitwa Yuriyano yagiriye ubuntu Pawulo, aramwemerera ko azomujana kugira agende kwiramukiriza abagenzi biwe. Bukeye rero dushika Isidoni, Yuriyano rero agirira ubuntu Pawulo. Akajeniko kanjoheye bashitse Isidoni, ubu Yuriyano agirira ubuntu Pawulo. Twige rero natwe kugira ubuntu. Pawulo yari mu ngorane, ariko Yuriyano aramugirira ubuntu, araraba abona ati uyu mugabo Pawulo reka ndamufashe, nyimba yari umugabo nyimba yari umusore, ati ndamufashe ndamugirire neza, agende no kuramutsa abagenzi biwe. Agirira ubuntu Pawulo, aramwemerera kuja kuramutsa abagenzi kugira ngo banamufate neza. Yarazi neza ko Pawulo afise abagenzi yogeramwo bakamufata neza, kuko Pawulo yari imbohe. Pawulo yaracunzwe nk'uwo bacunze ati ntatoroke, kandi murumva ari kumwe n'izindi mbohe, barimwo ari imbohe nyinshi na Pawulo arimwo. Ariko Pawulo ubuntu bw'Imana buramuza ko umushefu aramwemerera kumureka agatembera akaja mu bagenzi kugira banamufate neza. Imana yo mwijuru iduha umutima wo gufata neza abapfungwa canke abandi bantu. Kane aravuga ngo ariko twarahavuye duca iruhande y'izinga ry'ubushipuri, kuko umuyaga wari utugeramiye. Ubwo batubwira aho bagiye baca mu bushipuri kubera umuyaga mwinshi ngo wari ubageramiye. Gatanu duca ku kiyaga gikora ku Busirisiya y'Ubupafiriya. Baratudondagurira ahantu bagiye baca ku kiyaga, inzira ahantu bagiye baca. Twambukira Imira mu Busirisiya, mu Burisiya. Batubwira ahubwo bwato bwagenda buca ahantu bagiye baca, bariko barabajana i Roma. Gatandatu bavuga ngo umukuru w'umugwi w'abasirikari 100 ahasanga ubwato buvuye i Alessandria burora mu Butaliyano.
aca atwimuriramwo. Aha noneho rero bamaze kugera ku kivuko baca bahasanga ubundi bw'abato. Reka tuhasubiremwo ku karongo ka 6. umukuru w'umugwi w'abasirikari 100 ahasanga ubwato buvuye i Alessandria burora mu Butaliyano aca atwimuriramwo. Rero bwa bwato barimwo kubera n'umuyaga mwinshi babuvamwo baca babimurira mu bwato buriko buraja mu Butaliyano. Indwi haravuga ngo tumara iminsi itari mike turi mu kiyaga duca dushika ikinido twarifyuye naho umuyaga wari utugeramiye turabandanya mu mbavu z'ikereti amaja Isalomone. Bana b'Imana naho babahinduriye muri bwa bwato nabwone umuyaga wari mwinshi ngo bageze nyibaraha hitwiye twa Kerito. Reka subiremo gato. Tumaze iminsi itari mike turi mu kiyaga duca dushika ikinido twarifyuye. Urumva ko bageze ahantu Kenido barifyuye, ijisho barifyuye, bafise ubwoba, bahangayitse, bumva neza ko bataza gushika amahoro kubera umuyaga wari uhari. Naho umuyaga wari utugeramiye turabandanya mu mbavu za Kereti amaja Isalomoni. Aho hose rero urumva barabandanije bagenda ariko umutima uri mu mutwe, babandanya bagenda ariko bafise ubwoba. 8 turaharenganye bitugoye duserukira ahantu hitwa ibivuko nyabyo hafi y'igisagara Lasaya. Nubwo baharenganye turaharenganye bitugoye, ngo baharenganye bibagoye. Bana b'Imana baharenganye bibagoye. Urumva Pawulo wa wundi yahora yibereyeho neza anezerwa no gutoteza abandi, nyuma yabaye imbohe ariko arahangayika amanuka duga acugwa bufuni na buhoro. Noneho munizo nubwo bwato buriko burabunguruza, umuyaga ni mwinshi, imitima iri mu mutwe n'izindi mfungwa bari kumwe kubera umuyaga mwinshi. Ariko ibi byose hari impamvu byaba, kubera ko Pawulo yari kumwe n'Imana, byagendana na Yesu. Mugabo ibyo bisebuzi, imikuba, umuyaga byaramushikako kugira azomenye ingene azarashingira intahe Yesu. Duserukira ahantu hitwa ibivuko nyabyo. Aha badubwira ahantu baserukiye ngo hitwa ibivuko nyabyo. Ubwo nyene ni ku bivuko izindi meri, ese zari meri, bwari ubwato, bandika ubwato ariko ubwato. Ahandi aho hantu ubwato bwaba buza buraza buhagarara bupakururira imizigo, kumbre budepoza n'abantu hafi y'igisagara